nagomba ngo dusangire amajambo tubona mu gitabo c'imigani. Bakunda guca bavuga ngo imigani ya Salomo, kubera ko Salomo ari we yanditse imigani myinshi. Muri ino migani tubona muri kino gitabo ni igice ca 26 umurongo wa 20, tuhasanga amajambo avuga ngo iyo inkwi zibuze umuriro urazima, kandi ahatagira uneguranira mu vyongorerano imitongano irashira. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo ngomba kubatekerera, nanje nongera nitekerera, nkagomba ko duhagarara cane cane kuri iri jambo rivuga ngo iyo inkwi zibuze umuriro urazima. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo arumvikana kandi nizera ko atahuritse. Bagomba kwerekana yuko kugira ngo umuriro ugumeho, kugira ngo umuriro ugume waka, hariho ico umuntu asabwa. Aha bagomba kutubwira yuko kugira ngo umuriro ntuzime hariho igisabwa naco nuko habaho kwalimanta iziko, habaho gushiramwo inkwi, habaho gushiraho ivyotuma umuriro utazima. Imana yacu nidutabare. Iyo inkwi ziheranye umuntu, no kuvuga yuko impera n'imperuka bitebe bitebuke, wa muriro yari yacanye urazima. Nibuka yuko muri buriya buzima nyene, muri iriya myaka habaho ngo no kuvumbika umuriro, bagafata igishitsi c'umukaratusi canke c'ikindi giti mugabo gikomeye, hanyuma rero bakavumbika. No kuvuga yuko cazigama umuriro, bukeye ugiye ukagikura muri wa munyota wacu usanga ari ikara rinini ririko nyene ryaka, hanyuma rero ugatubona kuronka umuriro utagiye kurahura